Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe banywanyi mudahwema gukurikira ibiganiro n'amakuru tubagezaho iminsi yose kuri yimbonesha kure ya Hejuru TV. Uyu numwanya w'amakuru agezweho twabatundanirije aho tuza kwibanda cyane ko ariko aravugwa cyane mu gisata c'umutekano. Ntucikwe banywanyi bacu mudukurikira muri ku bigabane ya kure Amerika, Uburaya, Aziya na Australia, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, mu gice c'ubuseruko, ic'ubumanuko, ic'uburengero hamwe n'uburaruko, n'abari imbere mu gihugu c'u Burundi. Mwese turabaramukije kandi turabahaye ikaze. Turazi ko mwumviriza aho uri hose, rero tera commentaire ku makuru tugushikiriza. Namakuru tugiye kubagezaho byinshi ku mpinduka zoba zakozwe mu gisirikare c'u Burundi, kuva kuri caporal ugashika kuri general. Ugiye kumenya rero ingingo zigize igisirikare c'u Burundi kiyobowe na General Prime Niyongabo, kuko ku munsi wejo haheze ku kirimba kwa Ntare Rushatsi House mu nama Cikiranganji President Varisito Ndayishimiye niwe yari ayirongoye. Mu bintu bitanu biza harimo gusubira mu itegeko rigenga itunganwa ry'intara za gisirikare mu gihugu c'u Burundi. Muri aya makuru mukaza kumenya uko byoba byifashe, ndetse uko igisirikare c'u Burundi mu mirwi ikigize coba kigabuye n'intara, rero uko byoba bigiye kugenda. Muri aya makuru mugiye kumenya byinshi bigiye bitandukanye, hari uko vyahora ariko vyoba vyahindutse. Muri aya makuru mukaza kubimenya. Muyandi muza gukurikira kandi hari byinshi biriko bivugwa cyane ngo abakoze rusansuma ntibayikoze neza. Ivyo bihejeje gutangazwa na Daniel Girase Ndabirabe, umukuru w'inama nshinga amateka. Ni mugihe rero mu ndwi iheze hoba haragiyeho ibitigiri by'imfata kibanza vyerekana uko rusansuma yoba yaragenze, vyerekana ko abagore ari benshi kurusha abagabo mu gihugu c'u Burundi. Ntucikwe rero mukaza kumenya ibyatangajwe n'umukuru w'inama nshinga amateka, turaza rero kubibagezaho. Ariko kandi Daniel Girase Ndabirabe ku rundi ruhande akagira ati ifaranga ry'u Burundi ntaho rihuriye nayo mwita ngo na amadevize, ngo raba ifaranga ry'u Burundi n'ubuzima bwawe. Tukaza kubibagezaho ibyatangajwe n'uwo arongoye inama nshinga amateka, hamwe n'ayandi makuru twabateguriye mu kanya gato y'ingingo imwe ukwayo. Fyonda kuri subscribe iminsi yose turababwira kugira ngo ujuronka amakuru canke ibiganiro dushira kuri imbonesha kuri Hejuru TV. Tubabwire ko kandi hariho n'ibindi biganiro bitanu mubandanya gukurikira kuri imbonesha kure yacu. Reka rero tutangure aya makuru yacu, twese turabahaye ikaze. Kuva kuri caporal ugashika kuri general, ugiye kumenya ingingo zigize igisirikare c'u Burundi kirongowe na General Prime Niyongabo. Harabaye inama nshikiranganji yarirongowe na President Varisito Ndayishimiye, hakaba harizwemwe ibintu bitanu, harimo gusubira mu itegeko rigenga itunganwa z'intara za gisirikare mu gihugu c'u Burundi. Muti vyari bisanzwe bitunganijwe gute? Igisirikare c'u Burundi gitunganijwe mu mice itatu. Hari umuco w'abasirikare bagwanira ku butaka b'abakomando, hari abasirikare bagwanira mu mazi, ubwo ni marine, hari n'abarwanira mu kirere bita abaparakomando. Abo bose ico bahurira ko n'ubatwara umwe n'umukuru w'ibiro bikuru vya gisirikare General Prime Niyongabo. Abasirikare benshi rero bari mu muco bagwanira ku butaka, kuko mu turere twose tw'u Burundi nta na hamwe hano batari, kubera ubwinshi bwabo basanzwe bafise komanda aba ari n'umukuru w'ingabo zigwanira ku butaka, Etat Major de Force Terrestre. Ivyo biro navyo bikaba bigabuyemwo intara zine za gisirikare, ico bita division d'infanterie zisanzwe ziri mu buseruko, mu burengero, mu buraruko no mu banuko bw'u Burundi. Intara ya gisirikare iramutswa intwazagabo, ikaba imaze no gushika ku rwego rwa generale, akaba ari nawe aba umukuru w'ibiro vyayo. Ibirimwo amabrigade abiri, imwe ikaba yifite ibiro vya gisirikare. Ukunze kuyirongora no musirikare w'ipete rya colonel, hari gihe rero ashobora no kuba ari lieutenant colonel. Brigade imwe igizwe n'imiburiburi n'amabatayo abiri. Iyo nayo ni unité ya gisirikare ikunze kuba iramutswa muri lieutenant colonel canke majoro. Abasirikare bagize batayo bakaba bari hagati y'amajana n'igihumbi bivanye n'ibikorwa iba yateguriwe. Ibatayo nayo ikaba isanzwe igabuyemwo imirwi bita kompanyi, iyo ahatari hake irongowe n'intwazagabo z'ipeti rya kapiteni, ikaba igizwe hagati y'abasirikare 100 n'amajana 200. Mu kompanyi naho nyene hariyo imigwi iyakomokamwe bita peloton,
zirongorwa kenshi n'intwazagabo z'ipete rya liyetona. Izo zikaba zigizwe n'abasirikare 33 imwe imwe. Mu ipeleto imwe naho hakaba hahorwayo imigwi itatu bita section imwe rero ikaba igizwe n'abasirikare 11. Akenshi rero zikaba zirongorwa n'ibisongerezi by'intwazagabo byo ku ipete rya sergent. No mu section nyene harimo imirwi ibiri, umwe ubugizwe n'abasirikare 5. Iyo migwi rero bakaba bakunze kuyita equipe A na B, ikaba irongowe n'abasirikare bato bita homme de rang. W'ipete rinini niwe arongora abandi muri uwo mugwi, akenshi usanga ari caporal chef hamwe na caporal. Bamwe mu basirikare twayaze bavuze ko urutonde ruri mu gisirikare ruri mu bifasha cyane mu bijanye no gutumatumanako amakuru. Ati gute? Nk'akarorero, umusirikare wo muri equipe Bravo arashobora guta morale bitewe n'ibihe ariko aracamwe bigatuma atagwana neza. Muri ico gero bitagenze neza ku rugamba, raporo ishikira C canke batayo, bikaba vyoroshe yica bitumye biciye kuri rya rutonde rw'ingene dukurikirana. Tugarutse rero ku ntango y'inkuru yacu, intara za gisirikare z'u Burundi zikaba zigabuye uko gukurikira. Hari diviziyo ya mbere irimo Bujumbura Meri, Bujumbura Muramvya, Cibitoke na Bubanza. Icicaro gikuru cayo bita Quartier General kiri mu gisagara ca Bujumbura. Diviziyo ya kabiri ikaba irimo intara za Gitega, Ruyigi, Karusi, Cankuzo hamwe na Mwaro. Icicaro cayo kikaba kiri mu ntara ya Gitega. Diviziyo ya gatatu ikaba irimo intara za Kayanza, Ngozi, Muyinga, Kirundo ndetse icicaro cyayo kikaba kiri mu ntara ya Muyinga. Diviziyo Infanteri ya kane ikaba irimo Rumonge, Makamba, Bururi, Rutana ndetse icicaro cyayo kikaba kiri mu ntara ya Makamba. Intara manshikiranganje rero ikaba izomenyesha vuba n'ivyahinyanyuwe mu itegeko rigenga intara za gisirikare z'u Burundi, nkuko rero boba barabitangaje ku munsi w'ejo mu nama nshikiranganje. Ivyo rero ni birabana n'umutekano. Ku rundi ruhande rero twagiye mu birabana na rusansuma. Abayikoze ngo ntibayikoze neza, niko Daniel Gerase Ndabirabe ashikiriza. Mu gihe aheruka gushirwa habona itegeko ry'umukuru w'igihugu ririmo icegeranyo c'imfata kibanza c'ivyavuye muri rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi, umukuru w'inama nshingamateka amenyesheje ko ivyavuyemwo bidashemeye. Arabisigura agira ati: "Mpere yiwanje narabarindiriye mugabo mbona bambajije ibibazo nka bibiri byonyene. Ndabaza nti murahejeje? Ngo ego. Ntibambajije impere canke imbata ntunze kuko bambajije ibintu bikeya. Mugabo muri ico cegeranyo ukabisangamwo ko baraharuye imbata zanjye kandi batarabimbajije." Daniel Gerase Ndabirabe akaba yongera agira ati: "Murumva ko itakozwe neza. Mugabo reka tube turagendera ivyo dufise." Ivyo rero akaba yabishikirije mu mwanya uheze kuri iyi tariki ya 10 kwezi kwa kanaho urongoye leta y'u Burundi yararamutse ashikiriza imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka byaranguwe na leta mu gice ca mbere c'umwaka wa 2024 gushika muri 2025. Daniel Gerase Ndabirabe ati: "Ifaranga ry'u Burundi ntaho rihuriye nayo mwita ngo na amadevize. Raba ifaranga ry'u Burundi n'ubuzima bwawe." Yabivugiye muri iryo koraniro ry'inama nshinga amateka na nkenguza amateka kuri uyu wa 10 aho umushikiranganje wa mbere Jacques Ndirakobuca yariko arashikiriza abo aserukira abenegihugu ivyaranguwe mu gice ca mbere c'umwaka wa 2024 gushika muri 2025. Warongoye inama nshinga amateka ati: "Jewe sintahura abantu bavuga ngo amafaranga y'u Burundi nta gaciro. We ubivuga ubifatiye kuki? Ababivuga ni bamwe usanga badakora. Ifaranga ry'u Burundi ryitwa BF canke FB. Kubera iki mushaka kuririganya na ESD canke amadolari?" Yongeyeho agira ati: "Mu Burundi gutunga bibaza ko ari ukugura indege habe namba. Nk'ubu ndiko ndaraba umuntu avuze ngo yavuze inzoga nuko abafise amahera. Avuze rero izo nzoga ni baca avuga ngo igihugu kirakenye kandi afise ya mahera. Canke uwuri ko yubaka igorofa ngo arakenye. None nimbangu hari imodoka tubona ziguma zikwegana mu mabarabara, amadevize bo bayakura hehe? Bisigura ko leta amahera ari mu bantu atari muri leta." Niko Daniel Gerase Ndabirabe yoba ahejeje gushikiriza.
Gervain Ndirakobuca rero akaba atangaza ko ibikorwa vya leta vyarangutse ku bice 70% muri iki gice ca mbere c'umwaka wa 2024 gushika muri 2025. Amafaranga yakoreshejwe akaba ari ku bice 67 n'uduce 93 vyategekanijwe gukoreshwa mu mwaka wose, bikaba rero bihejejwe gushikirizwa n'umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Gervain Ndirakobuca uri mu mazi abira muri iyi minsi. Mbega leta yoba yarashinze ibiciro vy'ibigori yoba izobigura? Ni ikibazo rero abashinga amateka n'abakenguza amateka babajije umushikiranganje wa mbere. Kuri ico kibazo Gervain Ndirakobuca yishuye ko mu mategeko leta itashinze ibiciro vy'ibigori gusa, ahubwo yashinze ivy'ibirigwa vyankenerwa vyose. Yagize ati ibiciro vyashinzwe ku neza y'abene gihugu, leta yabishizeho kugira abadanaza bareke kwiba bene gihugu. Hariho nguvu za leta abene gihugu batabona nko mwifumbire, mu miti yo gupompa n'ibindi ibaronsa. Nico gituma iraba ivyakoreshejwe tukaraba tuti umurimyi yakoresheje amafaranga angahe. Umushikiranganje wa mbere akaba asaba ko badanaza bo kwisunga ico giciro atari uko leta izoca ifata izindi ngingo. Tubitse ko igiciro c'ibigori cashizwe ku mafaranga igihumbi n'amajana 7 ku kilo, ariko mu mihingo itari mike abadanaza bakabigura ku giciro co hasi. Ivyo ni bimwe rero umushikiranganje wa mbere Gervain Ndirakobuca ahejeje kwishura inama nshinga amateka ku bibazo rero yariko arabazwa ku kungene ibikorwa vyoba vyararanguwe na leta muri amezi 6 aheze. Mu nkuru rero z'agahomerabunwa ziriko ziravugwa cane, indi iravugwa cane mu ntara ya Cibitoke. Abigeme 15 bafise imyaka iri munsi y'10 barafashwe ku nguvu mu mezi atarenga 3, ibonekeza ukudanwa guteye isoni. Mu vyumvirize neza, ni inkuru ibabaje cane. Abigeme bashika kuri 15 bafise imyaka iri munsi y'10 barafashwe ku nguvu mu mezi atarenga 3, ubwo no kuvuga iminsi ishika kuri 90. Intara ya Cibitoke muri aruko bushira uburengero bw'u Burundi irahungabanijwe n'umufundo uteye amakenga w'ihohoterwa rifatiye ku gitsina rikorerwa abana bakiri bato. Mu mezi atarenga 3 abigeme 15 bakaba bafise munsi y'imyaka 10 barafashwe ku nguvu nk'uko bivugwa n'amasoko mu baganga n'ubutungane. N'urukurikirane rw'amabi ruteye ubwoba cane kuko benshi mu bavugwa ko babikoze baguma badahanwa. Komine ya Bukinanyana yo nyene ifise abakorewe ayo mabi 5, ikabikurikirwa na komine Murwi na Mabayi, imwe yose ikaba ifise 3. Rugombo rero ikaba ifise 2. Naho ivyo vyari bikomeye cane rero igice c'abakorewe ayo mabi nibo bonyene bashoboye kuvurwa. Kibabaje rero gusumba nuko 5 gusa mu bikekwa gukora ayo mabi aribo bahagaritswe bakaba bafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura, umugwa mukuru w'ubudandaji. Haravuga rero ubugizi bwa nabi buguma bwiyongera cane. Kubwo amashirahamwe aharanira agateka k'abakenyezi, amabi harenga 7,800 afatiye ku gitsina yarakozwe mu mwaka 2023, harimwo ayababa 2,500 yo gushurashuza ku nguvu. Muri ayo mabi rero ibice 60% n'abakiri bato. Muri 2022 ayo mashirahamwe yaramaze guharurwa hafi 6,400 vy'amakamba akorerwa abakenyezi, bikerekana ko hari n'umuvuduko uteye umwitwarariko, ukubura ubuvuzi, ubwoba bwo kudoma ku rutoke abakora ayo mabi, n'igitsure c'ikibano bironyura ayo mabi. Igiturire, agacerere n'igitsure mu vya politike navyo biriko biravugwa. Umwe mu baharanira agateka kazina muntu rero akaba amaze imyaka irenga 10 akorera mu ntara ya Cibitoke, akiyamiriza kudahana kwibonekeza, akaba rero no kumvikana rimwe na rimwe bigashigikirwa n'indongozi mu ntwaro. Bukinanyana rero hari n'umuvyeyi yagiriza wunyonga ipikipiko yarekuwe kubera ashigikiwe n'abanyepolitike. Kubwo amasoko rero mu bijanye n'ubutungane, abikekwa benshi boba ari imbonera kure, ariko kandi abanyonga amapikipiki n'abayigishwa nabo ntibasizwe. Imanza rero 5 zaraciwe muri uyu mwaka, bamwe bakaba baciriwe uwo guherayo. Leta rero ikaba yemera ko igiye gufata ingingo. Bivaye rero ku gitsure c'amashirahamwe aharanira agateka k'umukenyezi, ubushikiranganje bwo gushigikirana bwatangaje ko bugiye gukomeza ibigo vyo kumviriza no gufasha abakorewe amabi, hamwe no gushiraho igisata kigizwe n'igipolisi, ubutungane n'amagara y'abantu kijejwe gukemura ibibazo vy'abakorewe amabi afatiye ku gitsina. Parake nkuru ku ruhande rwayo ikaba yaremeje
yamenyesheje ko igiye kugwanya ukudahana ihamagarira abanyagihugu rero kuvavanura n'agacirere biyamirize wese yogerageza kugomba gukemura ivyo bibazo ku mwumvikano hatarimwo ubutungane ngo butegerezwa kuza imbere ngo nta munyapolitike canke uwo mu kibana ategerezwa kuzana igitsure mu kugomba kubuza uburenganzira bw'abakorerwa amabi na cane mu gihe ari abana niko vyashikirijwe n'umushikirizamanza mu ntara ya Cibitoke. Akamaro ko kugira igikozwe vyihuta kariko karaterwa abaharanira agateka k'abakenyezi n'abana rero kabasaba ko haba igikozwe mu buryo bushimitse ibihano vy'akarorero no gukingira abakora amabi hamwe n'ababibonye nta kuguma twumva ivyemerwa n'abantu rero bagirirwa nabi. Leta itegerezwa kwemera uruhara rwayo rwo gukinga niko bitangazwa n'urunani Women's Voice Burundi. Uko inyuma y'ibiharuro n'abana bashurashuzwa n'ihamuka ridakira birindiriye ubutungane no kuvurwa niko rero iyi nkuru yacu tuyiheraheje. Hari amandi makuru rero ariko aravugwa mu bimenyesha makuru bigiye bitandukanye, reka duhereze kuri yanditswe n'ikinyamakuru magazine Jimbere. Umukuru w'inama nshingamateka ati kurya ideni ni vyiza ariko ukaba uriko urivyaza umusaruro. Ivyo Daniel Girase Ndabirabire akaba yarashikirije ariko wa 10 Ndamukiza 2025 Gervais Ndirakobuca umushikiranganje wa mbere ariko ashikiriza inama nshingamateka na nkenguza amateka ingene leta y'u Burundi yakoresheje amafaranga mu mezi 6 agize igice ca mbere cy'umwaka amafaranga mu ngoro y'inama nshingamateka. Ndabiraba ati iyo usavye ideni kugira ngo urishire mu vyunguka rizana inyungu ariko biracagoranye mu Burundi kuko ayo madeni wayatora tuzoyajera gute? Nitwoyatora tuzoyajera gute? Tuzotora ideni abagabo 4 canke abakenyezi 5 bace bayaguramwo imiduga? Yatanze akarero ati Leta Zunze Ubumwe za Amerika nico gihugu ca mbere gifise amadeni menshi ku isi ariko kiyashira mu bintu vyunguka maze ayo madeni akakizanira inyungu. Yasozera gebura ati birakenewe ko dusaba ideni kugira ngo rituzanire inyungu atari uko iryo deni rizohinduka uruhombo. Nyakubahwa mushikiranganje wa mbere muracafise igikorwa cyo kwigisha abo mutwara ingene bayakoresha. Turabakengurukiye cyane basabe kugira ngo ntimuciko n'ayandi makuru tuza kubagezaho kuri uyu mugoroba kuri iyi mbonesha kure ya Hejuru TV. Mane bahezagire.